Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'amabi ariko arakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko agakorwa n'imbonerakure zikomeye cane zo ku rwego rwo hejuru zishigikiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, mu gihe abanyagihugu batari bake bamagana amabi akorwa n'imbonerakure, ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi bakabandanya kubaha impigi babashimira, kandi bikanaboneka ko amabi akorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi akozwe n'imbonerakure baba babitumwe nyine na bimwe mu bihangange bikomeye cane bikomoka mu mugambwe ku butegetsi, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Hari amakuru ateye ubwoba ahejeje kudushikira arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi bahanganye ku buryo bukomeye cane, aho benshi babona ko bishobora kubyara ikintu gikomeye cane. Hari amakuru atandukanye kandi ateye ubwoba avuga ko Reveriyani Ndikuriyo afise iperereza ririko riramwegukira muri ino minsi, kandi ririko rirakora amabi menshi akomeye cane, ariko abagize iryo perereza bakaba biganjemwo imbonerakure zikomeye cane zirongoye abandi ku rwego rw'intara ndetse n'amakomine, ariko abarundi batari bake bakaba basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutuza iyo ngendo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yo kubandanya guha impigi imbonerakure kugira ngo zigumye gukorera ikibi abarundi, cyane cyane abiganjemo abatari mu mugambwe ku butegetsi, abari mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ateye ubwoba twabateguriye arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane ku munyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ndetse n'imbonerakure abandanya kuha impigi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Abiyeri aho ishakiye gihanganye mu Kirundo. Abiyeri aho ishakiye yahora arongoye imbonerakure mu ntara ya Kirundo, ubu agiye kuziyobora mu ntara nshasha ya Butanyerera, ni ukuvuga mu ntara zahora Kirundo, Ngozi na Kayanza. Kino gihangane naco kirafise ibyo cisangije. Ari muri bake bahoze mu bayoboke ba Ndayishimiye, aca yinjira mu bo mw'iragi rya Nkurunziza. Ku bazi ibyo mu Kirundo, yavuye kwa Anastase kiyimukira kwa Gihahe. Iki gihangange naco cizwi mu mabi menshi kandi ateye ubwoba, aho benshi bavuga ko amabi akora muri ino minsi ayatumwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Abiyeri aho ishakiye ku ntwaro ya Nkurunziza. Abiyeri aho ishakiye yavuzwe cane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri iyo myaka umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo yari umuntu atinywa cane. Izina ryiwe ryasohoka mu makuru y'amaradiyo no mu maraporo y'abaharanira agateka kazina muntu. Aho hose aguma avugwa mu bijanye no kuhohotera abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Abiyeri aho ishakiye yari mu mbonerakure zike zo mu ntara zari zifise community y'akazi kandi zikagendana abapolisi bazicungera umutekano, ibintu bibabaje kandi biteye isoni kubona umuntu asanzwe nk'uwo agendana abapolisi bamucungira umutekano. Evariste Ndayishimiye amaze kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD muri 2016, haradutse amacakubiri muri CNDD-FDD mu Kirundo. Koloneli Anastase Manirambona yateye akomera muri iyo ntara, arondera gufuta izina ry'umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yafatwa nk'igihanganje muri iyo ntara. Abiyeri aho ishakiye yagiye ku ruhande rwa Anastase rwari rugizweho icyo gihe kandi rwari ruteye ubwoba mu mabi atandukanye bwakoraga muri iyo minsi, nabyo nyine twaragiye tubereka kuri no mboneshakure yacu. Abiyeri aho ishakiye ku ntwaro ya Ndayishimiye. Aho ubutegetsi buhindukiye naho imbonerakure nyinshi zari zatswe ingufu. Abiyeri aho ishakiye we yagumye akomeye kubera yari yegamiye inkingi ikomeye yo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu.
Muri Nyakanga 2020 Abeli Ahishakiye yavuzwe mu inyuruzwa rya Oscar Nahimana umunywanyi wa Seneri yari mu bagize umurwi ujejwe gutunganya amatora muri komine Kirundo. Oscar Nahimana yahowe ko hari ibyegeranyo by'amatora yanse gusinya kubera yabonamwo ubusuma bukomeye cyane, kuko murazi nyine ko mu matora ya 2020 habayemwo ubusuma bukomeye cyane, aho benshi bemeza ko Evariste Ndayishimiye atariwe yari watowe, ahubwo ko ari hatowe umushingamateka Rwasa arongoye umugambwe Seneri, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko abadede bagakora amanyanga bamaze igihe kitari gito bakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2005, aho benshi bemeza ko amatora CNDD-FDD yatsinze ari ayo mu mwaka wa 2005, ayandi yose yagiye abamwo ubusuma bukomeye cyane. Umuzo wa Ndikuriyo ntiworoheye Abeli, aho Reverien Ndikuriyo atorewe kurongora CNDD-FDD ibintu byarahindutse mu Kirundo. Anastase Manirambona yahavuye akurwa mu burongozi bw'umugambwe, Gihahe asubira gukomera. Abeli Ahishakiye yaciye atakaza uburongozi bw'imbonerakure mu ntara, byamutwaye umwanya wo gusubira kwiyegereza Gihahe na Ndikuriyo, maze muri 2022 Abeli Ahishakiye arasubizwa uburongozi bw'imbonerakure mu ntara ya Kirundo. Muri Munyonyo 2022 Abeli Ahishakiye yaragarutse mu bubisha bukomeye kandi yaranzwe n'ububisha bukomeye cyane muri uwo mwaka. Yaravuzwe mu igandagurwa ribabaje rya Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe, umunywanyi wa Seneri yari amaze igihe gito ahungutse avuye mu Rwanda. Murazi nyine ibyamubayeho, kandi byose byabaye nyine ubutegetsi bwa CNDD-FDD burorera, ariko bikaba bikomoka nyine ku kwa kundi umugambwe ku butegetsi utaba ushaka umuntu n'umwe ashikiriza ibyumviro byiwe bitandukanye n'ibyo umugambwe ku butegetsi uba utekereza. Iyindi mbonerakure yakoze amabi akomeye cyane ni buri habarushiza batazira Kanyisha, igihangange kijejwe gukubita abadede. Ibihangange byo mu mbonerakure biri kune biri kutanu. Kanyisha afise byinshi isangije. Buri haberashize amaze imyaka myinshi ajejwe gukubita, bo babyita gukosora abantu, harimwo n'abategetsi muri kave y'ingoro ya CNDD-FDD. Ikindi yisangije nuko wenyine apfungwa kenshi, ariko atamara kabiri mu mabohero kugeza naho igipolisi cidoga. Kanyisha azwi mu mabi menshi cyane kandi ateye ubwoba, ariko igitangaje nuko afatwa akamara umwanya urume rumara mu ibohero. Igihangange kijejwe gukubita n'abategetsi bakomeye cyane. Buri habarashize batazira Kanyisha amaze imyaka myinshi akorera ku ngoro ya CNDD yo ku rwego rw'igihugu Permanence Nationale. Iyo ngoro isanzwe ifise cave, ni ukuvuga ibyumba byo mu kuzimu, aho muri cave hariho ubusho n'ibyumba by'ikosorero. Ku rugamba CNDD-FDD yahanisha inkoni abakoze amakosa. Ubu umukuru canke umuto arakubitwaga ku buryo bukomeye cyane. Hari umutegetsi wo hejuru cyane uno munsi ngo ku rugamba yakubiswe kenshi kubera yaja ku rugamba urusoro ruvuze agata ingabo ajejwe, akagaruka kuvuga ko bose babamaze. Abo ajejwe bagataha shefu wabo, ariko arakubitwa ku rugero rutarigera rubaho. Kandi uyu muntu aka kanya tuvugana arakomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, niwe ajejwe amabanga ahambaye cyane gusumba abandi. Aho CNDD-FDD ishikiye ku butegetsi yabandanije iyo ngendo igayitse yo gukosora ikoresheje inkoni. Imbonerakure b'abategetsi n'abandi bama bahawe ibihano by'inkoni. Buri habarishize ni umwe mu bajejwe gukubita abakosheje bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, mu gihe abadakomoka muri uwo mugambwe bo bagandagurwa, kandi bigakorwa ku murango izuba riva ntagire icamira. Kanyisha yaravuzwe mu inyuruzwa rya batari bake, kandi byose bikaba ku murango izuba riva, ariko igitangaje ntiyigeze akurikiranwa imbere y'ubutungane ngo abazwe kuri ibyo byaha bitandukanye bijanye no gusesa amaraso y'abarundi. Muri Ndondeza turafise Kanyisha mu madosiye y'abanyurujwe bakaburwa irengero. Akarorero n'unyuruzwa rya Apolinare Nimbona yanyurujwe muri Munyonyo 2016 akuwe mu Kajaga. Ejo bundi muri Gitugudu 2021 Wiri Habarushize yavuzwe mu inyuruzwa rya Desire Nzamimana, umudandaza wo mu Kinama akaba n'umunywanyi
wa CNDD-FDD. Bamwe Willy yarabishe kandi abakorera ibintu bibi cyane, abandi bishoboka ko abanyuruza kubera impera yahawe n'ababanka canke se ibyo nyine aba yavuganye n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru. Kanyisha asanzwe azwi nk'umusuma yibisha inkoho nk'uko Pierre Nkurikiye aherutse kubitangaza. Kanyisha ari mu basuma bafatwa kenshi bagapfungwa ariko bagaca bezwa n'ubutungane. Iyo arekuwe aca asubizwa mu mabanga ku ngoro ya CNDD-FDD. Kanyisha mu iperereza rya Ndikuriyo. Kuva Reverien Ndikuriyo atowe gutwara umugambwe CNDD-FDD, Kanyisha yarakomeye rwose. Ari mu bakorera iperereza rya Ndikuriyo ku ngoro nkuru y'umugambwe Bujumbura. Kanyisha yarahawe imodoka y'umugambwe Voiture Subaru icapyeho amabara ya CNDD-FDD. Imodoka igendamwo ibyuma byo gutumatumanako amakuru, motororo n'ibigwanisho bikomeye cyane. Kanyesha aherutse gusohoka ibohero rikuru rya Mpimba ubu vuba. Ntituzi ko yoba yarasubijwe mu kazi cyangwa se niba atarasubizwa mu kazi, ariko n'ubundi bama bamufata bakamupfunga ariko igihe gitoya agasubizwa mu kazi nk'uko bikunze kugenda nyine ku bakora amabi menshi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Indi mbonerakure nayo ivugwa mu mabi akomeye cyane kandi bikavuga ko ihabwa impigi n'abategetsi bakomeye bo ku rwego rwo hejuru ni Pomuseni Nsengumuremyi, igihangange mu Rugazi na Mutimbuzi. Bamwe bamwita ni Pomuseni Nsengumuremyi, wenyine yita komiseri. Afise imbonerakure bagendana nazo zihaye amatazirano ya Fyonda, Motorara na Durumu. Bose ni interabwoba ryigize abantu ribana n'abazima. Nepo Dusenyumuremyi ni igihangange gitinywa muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza no muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rirare. Ari muri bake bageze kuri iyo ntambwe yo gutinywa mu ntara zibiri. Mu Rugazi niho avuka, muri Mutimbuzi naho yahora arongoye imbonerakure. Nepo ku ntwaro ya Nkurunziza. Nepo Museni Dusenyumuremyi yamenyekanye cyane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri ico gihe yari umukuru w'imbonerakure muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Izina ryiwe ryarasohotse muri raporo nyinshi z'abaharanira agateka kazina muntu mu byo guhohotera agateka kazina muntu muri komine Mutimbuzi no muri zone Marambya cane cane. Naho yarwara muri Mutimbuzi no muri komine Rugazi avukamwo na cane cane mu Muzinda, yarahakoreye amarorerwa akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Iruhande y'uburongozi bw'imbonerakure, Nepo Dusenyumuremyi yarakoreye n'iperereza ibikorwa byinshi kandi biteye ubwoba. Amasoko amwe avuga ko mu byo yari ajejwe hoba harimwo kwakira ibiziga by'abantu baza baricwa mu iperereza agaheza akabihamba zone Marambya. Aho rero bivuga ko yari afise imbonerakure bakorana zama zateguye ibinogo byo guhambamwo ibyo biziga. Mwisekeza ndondezi dufise izina rya Nepo Dusenyumuremyi mu mazina y'abatari bake banyurujwe mu Marambya no mu Rugazi. Akaroro ni Adrienne Kongera, umunywanyi wa Seneri yanyurujwe muri Ndamukiza 2019 akuwe mu Marambya. Akandi karorero ni Jean Baptiste Nzambimana, umunywanyi wa Seneri yanyurujwe muri komine Rugazi muri Ruheshi 2019. Aho hose abanyurujwe bajanwa mu modoka yo mu bwoko bwa Jeep Prado yirabura yagenderamwo Nepo Dusenyumuremyi. Nepo ku ntwaro ya Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi, Nepo Dusenyumuremyi ntiyasubiriye kuvugwa cane nk'uko byari bimeze kuri Nkurunziza. Kumbure ibikorwa yari ajejwe byateye bigabanuka canke barabimwatse nk'uko nyine bikunze kugenda, aho abakoreye amabi akomeye cyane abanyagihugu bakoreshejwe n'umugambwe ku butegetsi mu nyuma bihera nabi cane, aho bamwe banyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa, abandi nyine bagafatwa bagapfungwa. Ariyo mpamvu nyine n'abariko barakora amabi muri no minsi nabo nyine impembo yabo azaba ari iyo ngiyo. Naho bimeze gutyo, Nepo Dusenyumuremyi yaravuzwe mu inyuruzwa rya Ramadani Bimenyimana kwa 8 z'ukwezi kwa 2 2021. Ramadani Bimenyimana ntiyazize politiki ahubwo yazize ibikorwa byiwe. Ramadani yakora akazi ko kuropora amabuye n'umusenyi ku Muzinda agaheza akabigurisha. Ako kazi niko nyine Nepo Dusenyumuremyi asanzwe akora, ariko ikibanza Ramadani yaraporamwo cari ahantu heza horoshe gushika, bigatuma abakiriya ari we batumbera kurusha Nepo Museni Dusenyumuremyi. Ramadani yanyurujwe mu gatondo atonze ku mirimo yiwe, ajanwa n'imodoka yari yabonetse ico gitondo iri kumwe na Nepo Dusenyumuremyi kandi irimwo za mbonerakure zigendana na Nepo.
umuryango wa Ramadani Bimenyimana warituye umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi benshi ntacavuyemwo. Kugeza ubu Nepo Dusenyumuremyi ni intakorwako mu butegetsi bwa CNDD-FDD, aho nyine nawe abandanya gukora amabi menshi ateye ubwoba kandi akomeye, ariko benshi mu babikurikiranira hafi bakabona ko imbonerakure zibandanya gukora ikibi, abenshi nyine bahabwa impigi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho afise iperereza rikomeye cane ririko riramukorera kuva aho abaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, ariko abariko baramukorera bakaba biganje nyine mu imbonerakure zimaze igihe kitari gito zikorera ikibi abarundi, na rirya umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi babandanya nyine kuvuga ko ari abantu bakomeye cane kandi bakabandanya kubaha impigi zo gukora ibindi bikorwa bibangamira abanyagihugu, mu gihe abanyagihugu batari bake bamaze igihe kitari gito basaba ko imbonerakure zatuzwa ku mabi atandukanye zigenda zikorera abarundi, ariko ikibaze kwibonekeza nyine nuko amabi yose akorwa n'imbonerakure baba bitumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho nyine biboneka neza ko abakora ayo mabi badahanwa kandi bikaboneka ko ari ibihangange bikomeye cane bidahanwa, ariyo mpamvu nyine abarundi bamaze igihe kitari gito bamagana amabi akorwa n'imbonerakure, ariko leta ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi bakabandanya kwinumira ntibagire ico bakora, ahubwo bakabandanya kubaha impigi yo kugandagura ndetse no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cane cane abari mu mugambwe uza imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe wa Gatorwasa Seneri. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa wewe nta kindi, niba utaravyona kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.